Amahoro mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro turayikaze muri aya makuru mu Kirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Uburundi bwifadikanije n'amakungu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Muri aya makuru tugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuri uyu w'Imana, turababwira kandi ivyo bamwe mu bakozi ba leta bo mu gisagara ca Bujumbura basaba. Hahimbajwe kandi umunsi usozera ukwezi kw'amafungo ku Baisilamu. Urongoye umuryango w'Abaisilamu mu Burundi Komibu akaba yasavye Abaisilamu gusabikanya n'abarundi bose ivyo bafise. Hadutse umuriro mu bubiko bw'ishirahamwe Groupe Radake bidandaza ingendeshwa hari ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere, mukaza kubikurikira mu idonido ryano makuru. Kaze mwidonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko ibisata vyose vy'igihugu bigiye kwerekana uko vyakoresheje amafaranga bihabwa imbere yuko bihabwa ayandi, akaba ari mu ntumbero yo kuraba ingene biba vyarakoresheje amafaranga bironka ku mwaka. Buri mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi kuri uyu w'Imana abipfuriza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umwe wese azana ubushobozi bwiwe, umwe wese ahembegwe ivyo yakoze. Mbere niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mwikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashe. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata vy'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa, kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana ico uburyo carose ubwa mbere bwakoreshejwe. Ivyo biraba ibisata byose by'igihugu, vyaba ivy'inzego nkuru canke mu makomine. Ni nk'uko igisata cyose cy'igihugu gitegereza kwerekana amahera yose cinjiza n'ingene ayo mahera azokora. Muri make dushaka ko amahera yose aboneka mu kigega cy'igihugu kandi ko yose akora ivyo abenegihugu bakeneye. Duteye akamo abo dufashanya mu bijanye n'iterambere ry'abenegihugu kudufata mu mugongo mu kwemera tukajana muri iyo nzira. Tubandanye nano makuru mu birori vyo guhimbaza uwo munsi vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kubangira ku ngingo hibuza ivyuma bimwe bimwe vyunguruza abantu gushika mu turere tumwe mu gisagara ca Bujumbura. Ni bimwe uwaserukiye abakozi yasavye leta. Umukuru w'inama nshingamateka yarongoye ivyo birori mu gisagara ca Bujumbura akaba yavuze ko gukoresha neza ubutunzi bw'igihugu bigiye mu ngendo igiye kuranga abahawe amabanga ya leta. Arumeri Mutore yabikurikiranye. Muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura, ku civugo igikorwa cose kibonekere ku mwimbu umurundi wese aroranirwe, uwaserukiye abakozi arashima ivyaranguwe na leta mu vyo gutegekaniriza akazoza abakozi, akanashima ingendo ya leta yo gushira imbere ibiganiro. Akaba yasavye ko ingingo yo kubuza amakinga, amapikipiki n'amatukutuku gukorera mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura yoba irabangiriwe kuko ngo yakoze ku butunzi bw'abanyagihugu batari bake. Ingingo yo kubuza amakinga, amatukutuku n'amapikipiki atwara abantu n'ibintu gukorera mu bice vyinshi by'igisagara ca Bujumbura yarateye ingaruka mbi ku buzima bw'abagendesha ivyo bikoresho no ku banyagihugu benshi mu butunzi bwabo no mu mibereho yabo. Twosaba ko iyo ngingo yoba irahagaritswe hagatunganywa ibiganiro vyotuma ingingo ifashwe itunganiriza bose.
uwaserukira abakozi akaba yadomye urutoki amashirahamwe amwe atubahiriza ngo agateka k'abakozi. Ntitwokwibagira gushikiriza umwitwarariko w'abakozi bo mu mashirahamwe amwe yafashe ingendo yo kwirukana abakozi bayo bafitaniye amasezerano kugira babasubirize n'abandi bakozi bavuye mu yandi mashirahamwe baca bahemba intica ntikize. Bimwe turatwita la sous-traitance. Twagomba dusubire gusaba amashirahamwe nka Brarudi nka Bankobu ko bokwitebuka amategeko y'akazi agakurikizwa. Ikindi naco ngo nuko abaserukira abakozi bokingirwa mu gikorwa cabo. Umukuru w'inama nshingamateka yari yateye iteka ivyo birori mu ijambo ryiwe yavuze ko kugurira ibidandazwa byinshi hanze y'igihugu kuruta gushora ivyo duhingura mu bindi bihugu biri mu bituma amafaranga y'amarundi atagaciro. Agasaba abarundi kurushiriza gukora no kudacika intege kubera ibihe bidasanzwe igihugu kirimwo biturutse ku ngwano mu gihugu ca Ukraine n'ingaruka mbi zivuye ku kiza ca COVID-19 riho ngo bomera amagabo bagahangana navyo. Igisata cy'igihugu gikurikirana iterambere ry'u Burundi Agence Burundi de Développement cyaraye kitugabishije kitwereka ko abarundi tuguma dusuma ivyo abo mu bindi bihugu bihinguriye natwe tutiyumvira gushorera hanze umusesekara w'umwimbu wacu. Ivyo bigaca bituma ifaranga ryacu ritaduga agaciro. Tutimenye ngo dukore tugwize umwimbu bishoboka ko twobura shinge na rugero tugasigara twifumbereje. Abigihugu cajeje amabanga ngo bategerezwa gukoresha neza uburyo bw'igihugu ngo yakaba ariyo ntumbero ngenderwa ko igiye kuranga bemeye gukorera igihugu. Ikindi naco ngo leta igiye gushira mu ngiro muri uyu mwaka politike yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara. Tukivuga ibijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, bamwe mu bakozi ba leta bakorera mu gisagara cya Bujumbura basaba yuko agashahara kabo koduzwa. Basigura ko akazi katabuze ariko kubuzima bwazimvye. Kurikira bamwe mu baganiriye na television Isanganiro. Uno munsi duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Kuraraba akazi ni kari ku rugero rushimishije kubera murabona tugize nk'ibiharo twavuga nka 70% y'abajene canke 90% y'abajene nta buzi bafise, ni babandi bariko batangura kwiyungunganya no munsi kugira ngo bashobore kuraba ingene mu myaka iza nabo hazoba hameze. Naho bishitse abantu bari mu bukene bagerageje kwerekana umunezero bafise, bagerageje kuvyitaba, baragerageza kwerekana ivyo bamaze kurangura kuko murabona ko ari abantu batandukanye bose. Akazi uko kameze mu Burundi kariho kandi ibyo dukora ni byinshi biriho, mbona akazi kariho. Ikintu kimaze iminsi giteye ingorane nibyo bitoro. Icyo gitoro nicyo mbona kitaboneka kugira abantu bakore ukuri kwamye nk'uko bahora bakora. Babona ko iyo igitoro kitabonetse uco usanga n'ibintu byinshi bica biduga, hanyuma n'umushahara urabona ko ucuguma hahandi umuntu ntaheza ngo atere imbere. Nicyo kintu gikomeye cyane, mugabo akazi ko kariho na leta bakongeza agashahara. Akazi mu Burundi kifashe neza kuko gushika ubu turaja ku kazi, turazinduka ku kazi tugakora, hanyuma amasaha yagenewe akazi aheze tugataha. Naho biri uko bisaba yuko umukozi kugira ngo atange umwimbu mwiza akora mu bihe byiza. Ngomvye kuvuga nko mu bijanye no kwiyunguruza, mu bijanye n'impembo ari wo mushahara. Bisaba yuko rero umukozi akora mu bihe byiza kugira ngo atange umwimbu mwiza, mbere n'igihugu kikatorera koyoko kikaronka umwimbu mwiza, gutyo ryaterambere tukarishikira. Akazi uko ndabibona byifashe mu gihugu kubera ko twarinze tuja kuri uwo munsi mukuru nuko tugafise kandi turagakora, ariko muri no minsi ubuzima busigaye buzimvye, ibintu byaraduze ariko agashahara ntikahindutse. Nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga, dusaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura
kuko usanga mu vya nkenerwa vya misi yose tutakibishobora cyane. Tubandanye nano makuru abavyeyi bahamagarirwa kuguma hafi y'abana babo kugira babahe impanuro nziza nakamo kurongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu mu masengesho asozera ukwezi kw'amafungo Shehe Ali Shabani yasavye abayisilamu gusangira ivyo bafise n'abantu bose ni nkuru tubaza Obin niyo nkuru. Allahu Akbar. Inyuma y'imisi 30 bari mu mafungo yo kwiyiriza abisilamu bo mu Burundi bifatikanije nabo mu yindi mihingo mu guhimbaza umunsi wa Laid ukwezi kwa Ramazan ngo nuko kwegera Imana gusumvya kuyisaba imbabazi no kuyisaba iherezo ryiza nkuko vyagarutswe ko mu nyigisho zitandukanye zatangiwe ku kibuga cyo muri zone ya Nyakabiga. Sheikh Shabani Ali harongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi ahamagarira abayisilamu n'abatari bo kugira ubumwe. Dr. Usmane Prote Dagijimana icegera c'urongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi yibutsa ko uwo munsi mukuru ari uwo gusangira na bose. Numunsi ushitse hari haciye imisi 30 yose abayisilamu kwisi yose no mu Burundi bisonzesheje bari mu mafungo mu ntumbero yo kwiyegereza Imana. Noneho rero umunsi numunsi wo gufungura ariwo bita Eid Fitri, numunsi w'akanyamuneza wo gufungura no kunywa maze no gusabikanya na bose batarose kugira ngo umunezero ukwire wose mbere washaka abayisilamu n'abatari abayisilamu. Prote Usman Dagijimana anahamagarira abavyeyi kwama bari hafi y'abana babo mu kubaha impanuro nziza ataraho ngo baca bazihabwa n'ababahanura nabi. Abavyeyi nibegera abana babo impanuro kugira ngo bitware neza kuko kankako nibwo Burundi bwejo. Changira ko ndabibutsa yuko n'ijambo shimikiro ry'ino munsi kuri hutuba y'ino munsi ya umunsi w'Eid kwari ukwigisha ufatiye ku bumwe maze no kugwanya iterabwoba uko risa kose. Muri make rero umuvyeyi wari wese ahari niyegere abana kugira ngo abigishe abahindero nziza. Urugendo rweranda rwo kuja imaka nkime mu nkingi zitanu zikomeye rya Islam ngo ruzoba mu kwezi kw'indwi. Uyu mwaka Uburundi ngo bukaba bufite uburenganzira bwo kuzoserukirwa n'abantu banenga amajana 9 ico gitigiri ngo akaba ari imboneka rimwe. Tubandanye nano makuru haborongoye intwaro mu gisagara ca Bujumbura basabwa kugira rusansuma rw'abakozwe ko n'isenyagurika ry'inkombe z'inzuzi kugira babashire ku ntonde z'abazokwimugwa. Anise Nibaruta harongoye urwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza n'isi babishikiriza avuga ko bamaze kuronka ibibanza bazokwimurirwamwo. Tumukurikire. Usaba intwaro yuko botumenyesha ivyo bitigiri bakatugira rusansuma y'imiryango imaze guhura n'iri senyagurika ry'imisozi hamwe n'isenyagurika ry'inkombe z'inzuzi kugira ngo kumbure tuze tubashire muri bamwe turiko turaronderera aho baba, turiko turaronderera uburaro ya miryango yahura n'idugwa ry'amazi ya Tanganyika yahuye n'amazi ya Rusizi muri zone Gatumba muri commune Mutimbuzi. Turamaze kuronka aho tuzobashira ihegitari 5 mu ntara ya Rumonge, ihegitari 5 muri Kabezi commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura ni hegitari hafi 10 muri commune Mubimbi. Tukaba turiko turaganira biciye mu bushikiranganje bwo gushigikirana mu gisata twita solution durable n'umuti urama wabarya abantu. OIM ikabiri kirarondera uburyo kugira ngo bubake inzu zibereye kuri iyo miryango. Nabo rero twobashira muri abo. Mukurangiza ano makuru ububiko bwishira hamwe groupe Radake ridandaza ingendeshwa bwafashwe n'umuriro ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Ibidandazwa bitari bike byari muri ubwo bubiko nk'amapine bikaba vyahiye biratokombera. Inkuru tubaza Obin niyo nkuru. Ubwo bubiko bwishira hamwe groupe Radake riherereye ibarabara ryitiriwe plage uri muri quartier asiatique
ni hepfo y'aho imodoka zikora ibidandazwa hanze zimwe z'ibintu zihagarara aho bita gare routière. Ababibonye baje mu televiziyo Isanganiro bavuga ko babonye umuriro waduka hafi nk'isaha 9 z'umuhingamo kuri uyu wa mbere, ariko bakavuga ko batabona neza aho uwo muriro baturutse. Ubwo bubiko bwari burimo amapine y'ingendeshwa, utumodoka tw'amapine 3 bita bajaji cyangwa tukutuku tudateranije, hamwe n'ibindi bidandazwa ndetse n'ibikoresho by'iryo shirahamwe rya Kurikira. Abanyagihugu bari hafi ndetse n'abakozi b'iryo shirahamwe batabaye mu gufasha gucikisha bimwe mu byariko birasha bitokombera, ariko icyagaragaye ni uko uwo muriro wabandanya urandagata mu bindi bibanza. Imodoka z'igipolisi zimya umuriro nazo zahashitse zirafasha kuzimya zikoresheje amazi, ariko nayo nyene ntibyoroshe kuko ubwo bubiko bwariko buratokombera, bwari bwugaye, amazi nayo ntaheze ngo ashike neza. Ahabangamiye cyane akaba ari ahari habitse amapine y'ingendeshwa. Uwo muriro watangiye kugabanuka kuva aho bafatiye ingingo yo kubomora ibihande bimwe bimwe by'ubwo bubiko. Uwo muriro ukaba wamaze amasaha arenga 2 utaragabanuka. Gushika ubu ivyononekaye bikaba bitarashobora guharurwa byose. Kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira. Abandi dushimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatororokanya, eka n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.